La Liga yiwe kuko ngo harimo ibintu byo guterana ubwoba harimo ibintu byo guterana ubwoba nyuma yuko La Liga ifuse ingingo y'ukurukino rwa FC Barcelona na Villarreal ruzokinirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari Miami. Tebas yavuye mu gace ati nyuma yuko hari hagaritswe urukino rwa Barcelona na Villarreal gukiniwe hariya Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tebas yagirije Real Madrid UEFA ko bariko baramutera ubwoba. Ati bariko barangira kwitera bwoba. Ati ngingo ni ngingo yari yafashwe mu ntumbero yo guhishusho n'agaciro umupira wo muri Espagne. Ati mugabo Real Madrid irikikoreshanya na UEFA mu kuntera ubwoba. Ati umupira wo muri Espagne ugomba gushingira ku ngingo nziza nyakuri apana ibintu byo guterana ubwoba. Ubu ni Javier Tebas yiyama Real Madrid na UEFA nyuma yuko warubizi neza yuko equipe bwa mbere yatanguye kwiyamiriza bino bintu by'uko championnat la Liga iva muri La Liga ikaza gukinirwa ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika equipe ya mbere yaviyamirije mu buryo bukomeye cyane ni Real Madrid. Abantu banabizi ko tubona bigarutse ko turavuga tuti ubwo Real Madrid nuko gusa iri kigwanira neza cyangwa agateka k'umupira wa Espagne cyangwa nukubera ko asanzwe ari amakimbirane hagati ya Tebas na Real Madrid yatumye Tebas equipe yitwa Real Madrid yanyekarta agahitamo gukoresha Barcelona na Villarreal. Ingingo rero yarayihagaritswe nitukibonye match ya Villarreal na Barcelona zo kirirwa i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari nako Tebas yavuye mu gaciro akavuga ngo Real Madrid na UEFA bakomeje gufatanya kugira ngo bantire ubwo. Ati mugabo cyo kwiriye kumenya nuko umupira mu gihugu cya Espagne ukwiriye gushingirwa ku ngingo nyakuri apana ibintu byo guterana ubwoba no kwerekana nkaho menga urakomeye. Nyamara Landry urabizi yuko bino bintu ntabwo Real Madrid yonyine yavyamirije. Urubuka amajambo ya Frankie de Jong avuga ati jewe nivyo ndi muri equipe ya FC Barcelona ati mugabo bino bintu c'est totalement inacceptable just nabishigikiye. Ati nivyo ndumukinyi wa equipe nzongena ngina ati mugabo ndabishigikiye. Ingingo rero bwa mbere bwo yarayivuyeho yarayihagaritswe ariko Tebas yagiriza Real Madrid ni UEFA gufatira mu kumutera ubwoba. Jewe no munsi mpagarara ahantu nkiyumvira ngo iyi business yaje mu mupira w'amaguru ni business bwoko ki kuko giye kuraba uno munsi umengo birimwe amafaranga menshi gusumba kwiyumvira neza z'umupira kwiyumvira neza za championnat barimo. Noneho urukino rwa Barcelona rwategekanywa kuzokinwa igenekerezo rya 10 kwezi kwa12 muri Miami mu gisagara ca Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tebas akagirizwa kuba muri bamwe batumye ruburizwamwe kuko no munsi ugiye kuraba hari nishirahamwe ry'abakinyi b'abanya Espagne bamaze kuba bihagurukira bakavuga ngo ibi bintu tugomba kuvyamagana vyanka bikunda tuvyamirire kure. Ngasubiza ubwenge inyuma nkiyumvira ngo bobo bariko bavuga ngo nukugomba kumenyekanisha La Liga no mu bindi bihugu canke no kuyindi migabane. La Liga ikagira y'izina rikomeye ariko Tebas bakavuga ngo twebwe uno mwanya ndiko ndakorerwa agression canke ndiko bwigwa amajambo atameze neza cyane n'abarongozi ba Real Madrid ndetse na UEFA mu bijanye no kumva ngo urukino rwabaye postponed canke rwabaye suspended ntirukibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Atariko jawe cyo no bamenyesha coco uno munsi mpagaze hano nk'umurongozi wa La Liga mu ntumbero kugira ngo umupira wa Espagne wamamare ku isi yose no kugira ngo championnat ya Espagne habwa agaciro. Atarira mu guhabwa agaciro simpaka twanze kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nagiye atandukanye. Ati ivyo nibaza yuko umupira wo muri Espagne utagomba gushingira ku iterabwoba ahubwo ugomba gushingira ku bikogo. Aya majambo y'umugabo bitwa Javier Tebas Johnson ubwenge nyuma nkayiyumvira ko nisanze tugomba kuyahurizako. Kuko uno munsi La Liga ugiye kuraba uburyo ama championnat ahagaze
yatakaje ikibanza barimo. Uno munsi shampiyona y'Abataliyani ifatwa nka shampiyona ikomeye imbere ya Liga inyuma ya Premier League. Mugabo uno munsi ugiye kuraba buri munsi abantu barakubwira ngo hariyo ngo za Barcelona, ngo hariyo za Real Madrid, ego ziriyo. Mugabo uno munsi benevyo nibo bantu bariko bagomba kubisambura. Nkaca ntangura kumvira eske idiri ya UEFA na Real Madrid yo bitumye bivanga muri bino bintu kwankira Tebas gutwara runo rukino n'ukwipfuza neza za Barcelona canke nabo hari mwako kantu ko kuvuga ngo Barcelona peut-être igenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko si La Liga yose izoba yimukiyeko yimukiyeyo ni inkino zimwe deja Tebas yaganiriye na Barcelona na Villarreal ariko vyaranasakaga na Real Madrid kuko ntawuza na Real Madrid muri kino gihe yanavuzwe kenshi cyane ko ari umufana wa Real Madrid. Mugabo no muzo ugiye kuraba uburyo babanyemwo numwe mu bagabo novuga ngo ingingo ziwe rimwe na rimwe nubwo zifatwa nk'iziri viola zishingiye ku mategeko cyane, mugabo amategeko ari positif. Ibi rero benyereka ko hagati ya UEFA na Real Madrid barabona mo diri bagomba gukuramo amafaranga gusumba ineza y'umupira w'amaguru. Kuko no musi sinuvinga na UEFA ija kuba impliqué mu bintu vya championnat ya Liga. Ego akagomba kuba impliqué mugabo ababijejwe eske bananiwe. Ishira mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya ni nko kudufate ku rwego rw'igihugu harabaho mustanteri hakabaho na guverneri hejuru yiwe. Nukuvuga ngo ibibazo byose biri muri commune kugira bizoshikire buramatari nuko mustanteri aba yabimenye akanavyigako wenda kashoboye gutorera umutaka bitorera umuti ibimunaniye akavuga ngo reka ndabiduze hejuru kunkuriye ari wende buramatari. Mugabo no munsi hoba harabayeho message y'umugabo bitwa Javier Tebas ivuga ngo zino ngingo zirananiye gufata reka niture UEFA kugera igihe UEFA iza ikaba impliqué muri ivyo bintu tugatangura kubona umengo amakimbirane hagati ya UEFA na Tebas yovyuka canka buri muntu wese agatangura kwibaza ngo ni giki kintu UEFA iserekera kuronka mu gihe inkino zoba ziriko zigenda gukinwa ku mugabane wa Amerika. Kumenga ivya UEFA ivya La Liga ntibigomba kuja kuri kwa UEFA ntigomba kwivanga mu itunganywa rya La Liga directement bigenda gute ngo UEFA kuko no musi UEFA n'ishami ry'umupira w'amaguru ku mugabane burayi bavuze ngo imbere y'uko UEFA ishikira La Liga igomba kubanza guca muri federation y'igihugu ca Espagne. Ahari amakenga rero naho no munsi Tebas avuga ngo ndiko ntego ubwoba na Real Madrid ifadikanije na UEFA. Umuntu akibaza ngo vyagenze gute kugira ngo UEFA ive ku rugero rwayo rw'ishami ry'umupira w'amaguru mu gihugu nako ku mugabane wa Buraya isimbe federation y'igihugu ca Espagne ishikire Tebas muri La Liga. Hano hantu rero ni hantu ndiko ndagirira amakenga nkakubwira ngo hashobora kuba harimwo agafaranga ku ruhande kagomba kuzokwinjira muri UEFA bivanye n'ingene yitwishira hamwe ryo ku mupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya rizoba ryatanze access yo kumva yuko imigwi yo ku mugabane wa Buraya nayo ishobora kuja gukinira ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo. Hakaba hari amafaranga n'imiburi yova muri federation yo ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo yerekeza muri federation yo ku mugabane wa ishema y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya. Ari navyo bintu Tebas araba kavuga ngo comme si hariho UEFA hakabaho na La Liga. Ivyo muri UEFA bitwarirwe muri UEFA, ivyo muri La Liga bitwarirwe muri La Liga, nubwo La Liga itwagwa muri UEFA ariko habeho ikintu cyo kumva ngo twubahane twahirize n'amategeko. Wanashaka La Liga ntabwo itwagwa direct muri UEFA kubanza guca muri federation y'igihugu ca Spain. Mugabo itegerezo guca muri FF mugabo ikintu cyo womenya cyo nuko barafitaniye bahurira na UEFA iri ku mugabane wa Buraya La Liga. Niba uno munsi tugera hano tukumva ngo president wa La Liga yahagaze yabwiye Barcelona ngo abakinyi bawe ntibandikwa utanyeretse icemeza cy'uko bakwije bisabwa n'amategeko. Ni nako kono kuntu ihagarare kabwira UEFA ngo utanyeretse neza wipfuriza championnat ya La Liga ndongoye ntibikunda kwinkino zija gukinira zigoje gukinirwa ku mugabane wa Amerika. Niho hantu rero yahagaze akavuga ngo ivyiterabwoba ndiko ndakorerwa na Real Madrid
ndetse na ekipe nako n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Burayi UEFA ntibigomba guhindura ingingo ati kuko ni zimwe mu ngingo zafashwe ku neza y'umupira w'amaguru wo muri Espagne ndetse n'iryo shyirahamwe rya Liga ati kandi umupira w'amaguru ugomba gushingira ku kintu citwa gukorera hamwe canke gukora ibikorwa bizotuma tumenyekana ntugomba gushingira ku muntu ajanisha ubwoba ibi binyereka rero ico ikirimo nico kwiyumvira n'uburyo uno munsi UEFA twari tuzi kitana cana waka na Real Madrid bivanye n'ivya Ballon d'Or Vinicius Junior ishobora gufadikanya na equipe ya Real Madrid kugira ngo burizemwo Tebas ibijanye no gutwara runo rukino hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ico ikirimo cyo kuyumvira ni inyungu y'UEFA ifisemo kugira ngo buzera Tebas kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutwara rukino rwa Liga. UEFA kugira ngo ifatikanye na Real Madrid bafise inyungu nyabaki. UEFA ko ari shaka ry'umupira w'amaguru mu gihugu ku mugabane wa Burayi bafise inyungu nyabaki hamwe Barcelona na Miami bitoba bigiye gukinira amwe Barcelona Villarreal muri Anunga bitoba bigiye gukinira Miami. Ico nico kibazo cyambere cyo kuyumvira kuko Real Madrid yoyo umuntu yo kwibaza ngo ni ya makimbiranire amazimisi hagati ya Tebas na Real Madrid umuntu akaba yo bitahura foshwa mu buryo bworoshye cyane. Umuntu akavuga ati amazimisi na makimbiranire gutabana neza hagati ya Tebas na Real Madrid byanatumye Tebas ibijanye no gutora zimwe mu match zija gukinirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Real Madrid atayishiramo kuko mubona umuntu amaze kwitwa umuntu ategerezwa kuba munini muri we. Umuntu agizwe n'ibintu donc umuntu aragutse mu ijambo rimwe ku rugero rwaho uno munsi ugera hano ukiyumvira ngo mbega UEFA yo igomba kuba impliqué mu bintu Madrid iri kwiratera mu igere gute kuko uno munsi UEFA warabonye bacanamo na Perez mu mwaka urangira ku magwe yitwa Vinicius Junior kuko ino Ballon d'Or ya France Football azi yuko harimo n'ubatanya bikorwa bwa UEFA ukabana ngo UEFA irazi ngo niba Madrid tutayifise hafi yacu twohomba hariho ibikorwa rimwe na rimwe tugomba kwiyemplikamo bishigikira Real Madrid Madrid tuyibrandinze bigakunda twebwe UEFA hari ico tuganya ivyo bintu ukaba bitiwe muri ivyo bintu mugabo no munsi ikintu kiriko kiranyumvisha ngo UEFA iriko iragomba kwinjira muri dossier Villarreal Barcelona yo kujanwa muri Miami Madrid niyo akagomba kubikora vyivangamo kuko uno munsi Tebas aramaze kwerekwa yuko hari igicu kitameze neza hagati yawe n'umugabo witwa Perez cyangwa na Real Madrid yose muri rusange mensi yitwa umufana wayo UEFA ikabana ngo niba hari amafaranga peut-être ashobora kuva hanze kuko sinibaza ko Barcelona na Inter Miami bazobagiye gukina pour gukina bo ngo binjiza amafaranga ntihagira amafaranga yinjira muri UEFA mana ko muri La Liga barabona ngo amafaranga agomba kuza harashobora kuba hari nk'ama pourcentage yosaguka ko akaza muri UEFA peut-être ko arico kintu kiriko kiratuma no munsi UEFA iserekera guhaguruka ikavuga ngo Barcelona Villarreal reka zigende gukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko jewe n'ubundi nkomeza kwiyumvisha ngo ni giki cari gutuma ingingo yafashwe na Tebas iza kugwanywa na UEFA mu gihe UEFA iza kuronka raporo zivuye muri La Liga mugabo atariza gufata ingingo za La Liga ngo zigombe kugenda ku wanashaka zinavuye muri kuko Federation y'Igihugu Espagne yaravyemeye La Liga Federation y'igihugu c'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne hanyuma UEFA nukuvuga ngo ivyavuye muri La Liga Federation iravyemeza nta makimbirana ahari mugabo ivyavuye muri La Liga vyemejwe na Federation vyagwanijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Burayi hano hantu uko iminsi izogendera haca twegera imbere niko tuzomenya amabanga menshi avyihishemwo ukamenya ngo UEFA iri kwiraserekera ikintu kanaka mugabo je ntushobora kumbwira ngo
nurukundo se bagomba bakunda abanyamerika bagomba kubona Barcelona nurukundo bakunda Barcelona bagomba kuyibrandinga ngo igende gukinira ku bindi migabane. Barcelona sinibaza ko arana idafise abafana, ahubwo ni cya kintu kivuga ngo gukunda ikiri buve muri ico kintu kugira ngo nawe ugire cyo usagujeko kiriko kiratuma no munsi UEFA yohagarara imbere y'abantu ikavuga ngo Tebas teshkute reka Barcelona igende gukina ku mugabane wa Amerika i Miami. Ivyo vyose nkaba numva umengo harimo ubwo buriganya. Tebas ni nahagaze akavuga ati jewe ndumugabo mfata ingingo nkanayumako gakuntera ubwo mureke ibintu byo kuntera ubwo byo kuzana iterabwo. Nivyo rero kuri Tebas Javier asanzwe arongoye shirahamwe ritunganya shampiyona y'icicaro ca mbere mu gihugu ca Espagne La Liga. Nyuma yuko rero ingingo isohotse yo guhagarika urukino rwa equipe yitwa FC Barcelona Villarreal ngo kiriwe muri Leta Zunze Amerika hariya i Miami. Mbere yuko twinjira muri UEFA Champions League reka Landry duce kuko nabonye ibijanye na nomination cyangwa se kunoma abamenyereza b'ukwezi